Shalom shalom groupe b'amaso shengero ry'Imana bakozi b'Imana mwese abiteguye gusanganira umwami wacu Yesu Kristo ndabaramukije mw'izina ducunguye Yesu Kristo umwami wacu. Jewe kw'izina nitwa Abeli Mbonimpa. Uno mwanya ngiri ubuntu n'Imana kugira ngo dutangure icigisho kivuga ivyo kwitegurira gusanganira Mesiya agiye kuza kwima ingoma yiwe. Nukuvuga ngo twitegurire kwakira ubwami bwa Mesiya. Icigisho tugiye kuzomara ko iki cyumweru kigiye kutwereka ivy'ingoma ya Mesiya. Mwene data nshuti y'umusaraba ndagira ngo nkurarikire mwiri jambo ry'Imana kugira ngo witegure kuzofata note no gufata inyigisho kugira ngo witegurire gusanganira umwami w'abami hanyuma umwitegurire by'ukuri. Rero imbere ya byose reka tubanze duhamagara Imana mu gusenga, duce bugufi dusenga Imana. Data wera uri mu ijuru, ndagushimiye yuko wongeye data kugendera isi ukongera kuza kuyiraba maze ukazana inganji yawe mw'isi, ukazana ingoma yawe mw'isi kugira ngo mwami isi yose yongere kugabwa no kuyoborwa no gutegekwa no kubaho kwawe no kugaragara kwawe. Ngwino Yesu Kristo, turakugomba mwami mukiza we kugira ngo uze ubane natwe muri iyi si. Isi niyuhoraho n'ibyuzuye, iyi si ni wayiremye. Kaze mwami kaze, ngo mpwemu ubona wa mugeni baravuga bati ngwino, ngo kandi uwumva nawe nahamagare ati ngwino. Mwami turaguhaye kaze, kaze mu bawe, kaze mu isi waremye. Nubishimigwe, izina ryawe niryubahwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data turatanga icigisho kijanye n'ivy'ubwami bwa Mesiya. Ubwami bwa Mesiya bugiye kuza, hariho ubutegetsi bushasha bugiye kuza. Ubu butegetsi bwaratangajwe kuva isi itararemwa. Imana yari yarashizeho urutonde yuko hagiye kuzobaho ibikorwa vy'ingenzi bitatu bikomeye. Igikorwa ca mbere cabaye ico kurema ijuru n'isi, hanyuma haremwa ibintu byose hatibagiwe umuntu yaremwe ku munsi wa gatandatu, hanyuma Imana ikaruhuka ku munsi w'indwi. Ico gikorwa kimaze kurangira, Imana yagomba kandi gushiraho ikindi gikorwa kigira kabiri co gucungura abatuye isi. Murazi yuko umwana w'umuntu amaze gucumura, Adamu na Eva amaze guhendwa, ya nzoka imaze kubahenda muri rya tongo ryo muri Edeni bagacumura, Imana yaciye itegekanya igikorwa gihambaye co gucungura umuntu. Ico naco kikaba carabaye mu myaka 2000 birangiye, igikorwa co gucungura abantu carabayeho. Nukuvuga ngo Yesu Kristo yaraje gucungura abantu kw'isi, hanyuma asubira mu ijuru, arazamuka aja kudutegurira ivyicaro vyaho tuzoba kugira ngo tuzokwamane nawe imyaka yose ibihe bidashira. Rero igikorwa kigira gatatu c'ingenzi kandi gikomeye ni igikorwa co kuzana ubwami bw'Imana kw'isi. Muri ico gikorwa harimwo gucira imanza amahanga yose. Rero mwene data ndagira ngo muri kano kanya tongere kwiga ukuntu ico gikorwa co guca amateka kizorangurwa. Kugira ngo kirangurwe, Yesu Kristo azoza ubugira kabiri mw'isi. Yesu Kristo agiye kuza ubugira kabiri mw'isi. Tega amatwi rero wumvirize, hanyuma mutahure musobanukirwe kugira ngo abakozi b'Imana, abakristo, abantu bose bahawe impano n'ingabire mwitegure kugira ngo mwitegure gushira mu ngiro ico ijambo ry'Imana rigomba kubabwira, kandi mumenye mutahure ico Imana igomba ko gikorwa muri iyi minsi, muri iyi generation ya none. Nimwikangure mumenye ko ari mu gihe cyo kwitegurira kuza ku mwami wacu Yesu Kristo. Agiye kuza ubugira kabiri kw'isi, agiye kuza gushinga ingoma yiwe hano mw'isi. Ubwami bw'iwe buzoba buri i Yerusalemu, niho hazoba hari icicaro c'umugwa mukuru w'ubwami bw'ingoma y'Imana. I Yerusalemu murazi neza yuko ari ku murwa w'Imana. Rero Yesu Kristo agiye kuza kugira ngo yongere gusana urusago rwa Dawidi rwatemvye. Uno munsi muri Isirayeli nta bikorwa by'Imana bicyabonekana nkuko bikwiye, nkuko bisanzwe. Abayuda bari hakanye Mesiya,
rero nico gituma Mesiya agiye kuza ubugira kabiri kugira ngo agaragarire amahanga yose, amakungu yose, indimi zose, amoko yose. Abavuga indimi zitari zimwe bose bazomunamira, ngo n'abamucumise bazomubona. None rero mutega amatwi mwumvirize uko bigiye kugenda. Iri tangazo riramenyeshwa umuntu wese ahari hose ku isi yitwa umukozi w'Imana, guhera ku bantu bose bayoboye amashengero, abantu bose bayoboye ibikorwa, bayoboye ibisata mu bikorwa by'Imana, abahawe impano n'abahawe ingabire. Mwese muragomba gukora igikorwa nk'ico Yohana umubatizi yakoze. Tega amatwi urabe usuzume. Yohana umubatizi igihe yaza yigisha yavuze, yasomye umurongo umwe wonyene. Rero uwo murongo amaze kuwusoma hariho iyindi mirongo ishika ibiri. Iyo mirongo ibiri Yohana ntaco yayivuzeko. Iyo mirongo ibiri niyo ngiye kubasomera kugira ngo mwese iyo mirongo buri muntu wese ayisome mw'ishengero arimwo, ayisomera abakristo, ayisomera abantu. Mugende mu mabarabara muyisome, mugende mu bantu batarakizwa mubabwire yuko umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza kugira ngo ashinge ubutegetsi bugiye kuza, kandi ubutegetsi butazovaho. Reka rero mbanze nkwereke umurongo umwe Yohana umubatizi yagenda asemerera. Turabe mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igihimba ca 40 umurongo wa 3. Yohana yafashe uyu murongo wa 3 aravuga ngo, ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mu bugaragwa musenere Imana yacu, inzira y'iroro mu bweranyange. Basi amaze gusoma uwo murongo yaca abandanya abwira abantu ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Reka turabe ayo majambo ukuntu yagenda yavuga. Uwo murongo yagenda gusoma no muri Matayo, n'uwo murongo gusa yagenda avuga. Uwo murongo niwe yagenda avuga ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 3 umurongo wa 3 nyene. Yarasemerera akavuga ati, uyo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati ijwi ry'usemererera mu bugaragwa ati mutegure inzira y'Uhoraho, mugorore izibihamo ziwe. Uwo murongo wa 3 wo muri Yesaya igihimba ca 40 niwo Yohana yatangaje mu gihe c'umuzo wa mbere wa Yesu Kristo kuza mw'isi. Nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Mariko igihimba ca mbere umurongo wa 3 nyene, haravuga ngo ijwi ry'usemererera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore izibihamo ziwe. Mwene data, ndagira ngo nkwereke umurongo umwe gusa niwo Yohana yahagazeko mu gihe c'umuzo wa mbere wukuza ku mwami wacu Yesu Kristo. Yafashe umurongo wo muri Yesaya igihimba ca 40 umurongo wa 3 abitangaza mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 3 umurongo wa 3, yongera kubitangaza mu butumwa bwiza bwa Mariko igihimba ca mbere umurongo wa 3. Ndagira ngo rero mu Kristo mukozi w'Imana, wewe watoranirijwe igikorwa c'Imana, umenye yaho tugeze uno munsi. Tugeze ku mirongo ibiri, umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Wumvirize kugira ngo isi yose iburirwe, abantu bose bitegure. Ubu tugeze ku murongo ugira 4 n'ugira 5. Reka rero nsome muri Yesaya igihimba ca 40 umurongo wa 4 n'uwa 5, dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, umwonga wose uzokuzuzwa n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa, ahari udutumba hazotega uduhogoro ducike ikiyaya. Umurongo wa 5 haravuga ngo, maze ubwiza bw'Uhoraho buzohishurwa, kandi abafise umubiri bose bazobubonera rimwe, kurwa akanwa k'Uhoraho ariko kabivuze. Haleluya. Mwene data rero ngiyo imirongo ibiri tugiye guhagararako muri iki cigisho c'intangamarara, muri iyi introduction canye iyi ntangamarara y'icigisho kijanye n'ivy'ingoma ya Mesiya. Tega amatwi wumve rero umurongo wa 4 ari nawo tugezeko, kuko umurongo wa 3 niwo Yohana yatangaza.
yatangaza abwira abantu ati nimutegure inzira y'uhoraho. Ayo majambo twarayasomye kandi murayazi. Murazi ko yigisha abantu ubutumwa bwo kwihana no kubwira abantu kugira ngo babatizwe bakurwe ku ibyaha. Hanyuma rero uyu murongo wa 4 ntiyigera ayirirwa arawusoma. Mwene data, tega amatwi wumve ibigiye kuba muri kino gihe. Ijambo rya mbere riratubwira ngo umwonga wose uzokuzuzwa, n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa, ahari udutumba hazotega uduhogoro ducike ikiyaya. Aya majambo yose ni Kirundi. Abantu mwese batahura bazi ururimi rw'ikirundi, Yohana yavuga aya majambo. Uyu muntu yavugishwa n'Imana yasobanuye muri aya majambo. Aya majambo ni nayo tugiye kuraba. Bivuze ngo umwonga wose uzokuzuzwa. Kino gihe cacu turimo tugiye kuraba imisozi niki, iyo myonga niki, uturambi niki, mbega ico kiyaya co niki. Uno munsi imbere yuko Yesu Kristo aza ubugira kabiri, hariho ibintu byose bitegeza kubanza kuzuzwa, hariho ibintu bitegeza gutungana, kuko nubwo habayeho gusena mu gihe ca Yohana Umubatizi, imisozi n'uturambi ntivyigeze bivaho. Imisozi n'uturambi, mwene data, nico gituma ndagira ndakubwire yuko imbere yuko Yesu Kristo agaruka, hariho ikintu gitegeza kubanza kuvaho mu bantu. Hategeza kubanza kuvaho imisozi. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umwonga wose uzokuzuzwa, n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa. Reka rero tuje ku ijambo rivuga ngo umusozi. Imisozi ni iki? Iyo misozi bariko baravuga hano izoringanizwa, bibushatse kuvuga ngo ikintu cyose cishira hejuru kikashaka kwiha icubahiro, na cane cane dufatiye ku bakuru bo mw'isi, tugafatira no ku bakuru b'amadini. Abakuru bose, ikintu cyose, ubukuru bwose bwo mw'isi, haba muri leta, haba mu madini, byose iyo misozi yose tegezwa gucishwa bugufi igasubizwa hasi. Bazosubizwa hasi baringanire bose, usange bangana, baringanire n'abandi. Imisozi yose tegeza kubanza kuringanizwa. Ndagira ngo nibutse yuko kuri iki kintu kivuga imisozi bishatse kuvuga iki? Iyo dusoma amajambo y'Imana ari mu Vyahishuro Yohana igihimba ca 18 umurongo wa 2, uwo musozi bariko baravuga, ndagira ngo ndawukubarire isenyurwa rya Babuloni. Hagiye kubanza kuzosenyurwa Babuloni. Babuloni tegeza gusenyurwa. Iyo Babuloni iriko iragabishwa, umusozi abantu bose bishira hejuru, ikintu cyose cishize hejuru. Hariho abantu bumva iyo misozi bagaca bibaza ngo ni twa turambi twa Kilimanjaro, bagaca bibaza ngo ni ya misozi yo mw'Igamba, bagaca bibaza ngo ni ya misozi miremire, ariko siko bimeze. Iyo misozi n'abantu basumbana, n'abantu bishira hejuru, n'abantu baruta abandi. Mwene data, niwumvirize ico Yohana yavuze ariko arahishurirwa ivy'uwo musozi. Yaravuze mu Vyahishuro Yohana igihimba ca 18 umurongo wa 2 ngo asemerera n'ijwi rirenga ati, kirakombombotse, Babuloni ca gisagara gihambaye, gicitse ikibanza c'abadayimoni, aharindirwa impwemu zihumanya zose, aharindirwa ibisiga bihumanya vyankwa vyose. Kuko amahanga yose yanyoye vino nizo burake bw'ubusambanyi bwiwe, kandi abami bo kw'isi basambana nawe. Abadandaza bo kw'isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Mwene data, uwo musozi, iyo misozi bariko barakubwira, n'icubahiro cose umuntu yihaye, n'icubahiro cose imbere yuko Yesu aza, azobanza kuhakikisha ko ibintu byose byaringaniye. Umuntu wese yishira hejuru azoringanira, abantu bose, yaba nyarucari yaba uhambaye, bose bategezwa kuringanira. Umukuru n'umuto bose bategezwa kurya bimwe, bategezwa kunywa bimwe, bategezwa kwambara kumwe, bategezwa kubaho kumwe, bategezwa kugira imvugo imwe, kandi bategezwa kuringanira imbere y'amategeko y'Imana. Imana igiye kuzana uburinganire ku isi. Imisozi yose igiye kuringanira, ya misozi miremire na ya misozi migufi yose igiye gucishwa bugufi, habeho uburinganire. Kubera iki? Ndaza kubwira impamvu
ari uko bitegerezwa kugenda, kubera objectif nyamukuru ni kugira ngo abatuye isi bose Imana bayibonere rimwe, ay'uburasirazuba bayibone, n'ab'iburengerazuba bayibone, ay'uburaruko bayibone, n'ay'ubuseruko bayibone. Ni ukuvuga ngo amakontina yose ategerezwa kubona ubwiza bw'Imana, kubera ko ya misozi yabanje kuvaho. Hanyuma tuje kuri iki citwa uturambi. Uturambi ni iki? Uyu murongo wa 4 turiko turawusigura. Uturambi mu Kirundi mwese murabizi, bisobanurwa ivangurana ry'amadini hamwe n'ivangurana ry'imigambwe muri za politike z'ibihugu byose bizokurwaho. No kuvuga ngo uturambi, hariho abantu benshi murabizi mu bihugu bitandukanye usanga nakabamufasha bati urya twamuhaye akazi, ariko kubera yuko aturuka muri kariya gace, reka tubanze tugahe uyu wacu. Ugasanga muri za politiki harimo uturambi, harimo intara, harimo abatavuga rumwe. Ugasanga abantu ko badaturuka hamwe mu migambwe ntibashobora kumvikana. No mu madini byaramaze kwinjirayo, ugasanga badaturuka hamwe ntibamuha icyubahiro, ntibashaka kumurobanura, ntibashaka kumuha ubupasitori, ntibashaka kumwemera. Ugasanga ntibashaka kwemera yuko bicarana mu gikorwa c'Imana. Uturambi, mwene data, ivyo byose bigiye kuvaho. Ndiko ndakubwira impamvu Babuloni itegereza gusenyuka, amadini ategereza gusenyuka, ivyubahiro vy'amadini bitegereza kuvaho. Ukwirata amadini no kwirata ivyubahiro bigomba kubanza kuvaho, kugira ngo iryavuzwe rishike, iryavuzwe rigere. Ari nayo mpamvu umwami wacu Yesu Kristo agabisha abakristo bose, abakozi b'Imana, kugira ngo mutangure guhindura ingendo, mutangure guhindura imvugo. Bya bindi mwahora mwizeye bigiye gushira. Kwa kuntu wahora wibaza yuko uzorenguka abantu bagakoma amashi, bigiye kuvaho. Kwa kundi wahora wibaza yuko wahora urenguka bagagutega ugasanga baravuze bati nguriya nyakubahwa, ivyo bigiye kuvaho. Icubahiro cyose cakabaye mw'isi kigiye gushikirizwa umwami w'abami. Yesu Kristo agiye kuba ariwe aganza isi yose. Yesu Kristo agiye kuba ariwe ategeka isi yose. Icubahiro cyose, nta zina na rimwe, nta titre na rimwe, nta cubahiro na kimwe, nta kintu na kimwe munsi y'ijuru kizohabwa ikindi canke uwundi muntu kiretse umwami w'abami. Niwe azobashizwe hejuru muri iyi ngoma yiwe. Hanyuma rero azoheza rero amenye uwo azoshiraho kugira ngo abafatanye kuganza iyo myaka 1000. Mwene data rero ntiwibaze ngo ni kubera ufise izina rihambaye, izina rimenyekana yuko ariko bazoca bafatirako kugira ngo bace baguha igisata, bace baguha urwego, bace baguha titre. Ndagira nkubwire yuko bigiye guhinduka. Ugiye kuraba utangare aho uzosanga wa muntu wahora uhonyanga, wa muntu wahora ukengera, wa muntu wahora usuzugura, ari wagiye gufatanya na Kristo kuganza iyi myaka 1000. Bigiye kuzotangaza, isi igiye kubashoke, abantu bagiye kumaramara. Abantu aho uzosanga abantu bize amashuri bize bakomeye cyane, bagiye gusigara bamaramaye, ariko ugasanga wa muntu mbere yigiye ku mutoto. Kera hambere twigira ku mitoto, abantu bigira ku mitoto kugira ngo bige gusoma, abandi bakigira ku bipande, abandi bakiga muri zayaga mukama. Ivyo byose bigiye gushika aho uzosanga abantu bahambaye basigaye mw'isi, ariko bamwe banyarucari Imana igenda itoramwo. Uryo ugasanga yamugize ubwami, yamuhaye ubwami, ubundi ugasanga yamuhaye ubwami. Imana ntizorabira ibi vyubahiro abana b'abantu bihaye, ntizoraba amashuri abana b'abantu bize. Imana igiye kuraba ikurikije amategeko ngenderwako. Ari naco gituma mwene data ndakuraritse kugira ngo muri iki cigwa uzohakure inyigisho zikomeye, hanyuma uhindura ingendo. Wowe wahora wizigiye icubahiro n'agateka no kubahwa ngaha munsi y'ijuru, byose bigiye gucika, bigiye guhinduka. Hagiye kubaho amahinduka mw'isi, hagiye kubaho amahinduka, hagiye kuza ubundi butegetsi bw'ijuru. Ubutegetsi bw'ijuru, Yesu Kristo abwira abigishwa biwe ati umwana muto mu bwami bwo mw'ijuru araruta Yohana umubatizi. Mwene data, umwana muto, umuntu mutoya
niwe ashigwa hejuru mu mana imbere z'Imana. Mwene data, nimushira amazinda mutahure musobanukirwe ibigiye kuba muri ubu bwami bwa Mesiya bugiye kuza. Hanyuma kuvuga ngo ikiyaya ngo hazocika ikiyaya, ni kubera iki isi yose izocika ikiyaya? Maze ijambo ry'Imana rigakomeza rikavuga ngo ahari udutumba hazotega uduhogoro ducike ikiyaya. Hazocika ikiyaya, isi igiye gucika ikiyaya, ni ukuvuga ngo imisozi ari byo byubahiro byo mu isi hamwe n'uturambi, ariko kuvangurana kw'intara n'amadini n'imigambwe bigiye kuvaho, isi yose icike ikiyaya. Ikiyaya bisobanura iki? Ikiyaya gisobanurwa uburinganire bw'abantu. Intumbero nyamukuru y'isenywa rya Babuloni no kugira ngo abantu bose ku isi baringanire. Ivyo kwiyumvira ngo kanaka ari hasi yanje canke ngo urya we ndamusumba, bizobanza gushira, bicibwe, bikurweho, bihere, birangire burundu. Haleluya! Intumbero nyamukuru yo gusenya Babuloni. Kubera iki Babuloni kigiye gukomvomboka? Babuloni bivuze iki? Babuloni bivuze udusozi hamwe n'uturambi, bivuze abishira hejuru hamwe n'ivangura. Ugasanga mu bantu harabaye ivangura. Iryo vangura rero hamwe n'ivyo byubahiro biri mu bantu, igihe Yesu yoza hano mu isi bikimeze uko, ingoma ya Mesiya ntiyoronka ishingira. Nico gituma bigomba kubanza kuvaho. Babuloni igomba kubanza gusenywa igakurwaho, hanyuma hagashingwa rero ubutegetsi bw'ingoma ya Mesiya. Ngiye kugutangariza ubwami bw'ijuru butandukanye n'ubwami bwo mu isi. Tugiye kuzo kwiga ingene ingoma y'ijuru igiye kuza gutegeka hano ku isi, kandi ntibirabira ngo abisi abantu bazobaguye bahevye Imana. Nubwo abantu bose babaguye bagaheba Imana, ntibihindura isezerano ry'Imana. Rero tubandanije kuri uyu murongo wa 5, inyuma yuko isi yose imaze gucika ikiyaya, niho ubwiza bw'Uhoraho buzoboneka. Ubwiza bw'Uhoraho buzoca buboneka. Umurongo wa 5 niwo ucibisobanura neza, ukavuga ngo maze ubwiza bw'Uhoraho buzohishurwa, kandi abafise umubiri bose bazobubonera rimwe, kuko akanwa k'Uhoraho ariko kabivuze. Mwene data, Uhoraho yaravuze kandi yaramaze gushinga. Igisigaye nuko abakozi b'Imana dukura hasi tugatangura kubwira abantu ivyo kwitegurira ingoma ya Mesiya. Twibuke yuko igihe Yesu yaza ku isi ubwa mbere habanje kuboneka integuza. Iyo nteguza nayo yari Yohana Umubatizi. Abantu barakeneye umuntu asemerera, abantu barakeneye umuntu avuga, abantu barakeneye umuntu aburira abantu. Muribuka neza yuko inderetsi ishirirwaho kugira ngo iburire abantu ku isi iyo hagize ikigomba gutera. Nico gituma rero muri groupe bamaso wewe washiriweho kugira ngo usemerere, kugira ngo utangure kuburira abantu, ubabwire yuko Mesiya agiye kuza kwima ingoma, Mesiya agiye kuza gutegeka, Mesiya agiye kuza kugira ngo abatuye isi bose bongere gutahura no kumenya icyubahiro cy'Imana. Erega abantu baritwaye ko bagomba, baca bibaza ngo nuko bimeze, baca bashira gati mu ginyo, bibaza ngo birarangiye. Ntibirangiye, ntivyarangiye, kuko hariho ikindi gikorwa gihambaye kigira 3 cyo kurangiza isi, kugira ngo hazanwe ubutegetsi bwo mwijuru. Ubwo butegetsi bwo mwijuru tuzobibona byavuzwe igihe Daniyeli yabona ca kibuye gikubita ku mano ya ca gishushanyo Nebukadineza yarota. Hanyuma ico kibuye kiragasara gihinduka umusozi munini. Uwo musozi maze ukwira isi yose. Bisobanurwa yuko ingoma ya Mesiya, ubwami bwa Mesiya ariko bugiye kuza bukureho ivyubahiro, bukureho ukwishira hejuru imisozi n'uturambi, bikureho amadini yose agiye kuvaho, hashingwa idini rimwe gusa. Iryo dini rijye gushingwa nukuba abantu bose bateza gusenga mu izina ry'Uhoraho, maze bagahimbaza Mesiya nk'umwami w'abami n'umukiza mu bugingo bwabo. Abatazokwemera bazohimbagurwa, bazotemagurwa, ariko abazokwemera muri ico gihe bazogira amahirwe, kuko bazaba barahezagiwe. Mwene data rero ndakuraritse kugira ngo dukomeze izi nyigisho zizobafasha kugira ngo mumenye ingene mwitegurira ukuza ku mwami w'abami,
ukuza ku mwami wacu Yesu Kristo agiye kuza ubugira kabiri gutora umugeni wiwe kugira ngo hashingwe ingoma y'ubwami bw'Imana itazoshira. Duce bugufi dusenga Imana kugira ngo wewe mwene data witegurire gusanganira ubwo bwami. Data buja wera Mana igororoka, ndagushimiye ndagukengurukiye muri iki cigisho c'ingoma ya Mesiya, muri iki cigisho cyo kwitegurira umwami w'abami agiye kuza. Ndagusabye kugira ngo mwami umukristo wese, umuntu wese ahari hose yitegure, amesura impuzu ziwe, yambare nk'umugeni, yiteguye gusanganira umukwe, maze twese twitegure gusanganira umwami w'abami kuko agiye kuza, haba mu misozi, haba mu bisagara, haba mu makungu, mu miryango yose no mu moko yose. Ubu butumwa bwiza bushike kure kugira ngo bubwire abantu bose kwitegurira gusanganira umwami w'abami. Nuko mwami ndagushimiye, izina ryawe rishimagizwe rishigwe hejuru, ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Mwene data ufise ikibazo canke ufise umutwaro canke igishinga ntahe, wo dutelefona ku giharuro 1 889 588 777. Mwese Yesu abahezagire. Shalom shalom.